bikomeye cyane Suudi ni Onesime Rukundo uno mukinyi yaciye kwa message ngo zimbere navuga yuko muri Ngozi City niyo yatanguriyemwo nyuma yaho yaduze akaja muri message Ngozi mwe mu bakinyi rero tuvuga tufata yuko ari bamaze kuba nabo nyene bamira kawe k'abagabo ari hariya mu gihugu cy'u Rwanda muri Police FC kuri uyu wa gatandatu yafashije umugwi wiwe wa Police guhesha itike yo kuja mu gikombe cya nyuma cy'igikombe cituriwe iravuga cy'igihugu cy'u Rwanda igikombe cy'intwari nkuko twe tuzawe igikombe cy'icungu cy'intwari uno mugabo rero akaba yakuyemwo umupira umwe kuko imigwi yose Police na Rayon Sport bariko baranganya igitsindo kimwe ku kindi baja mu mati hobby Onesime Rukundo akuramo hobby imwe yashoboje ekipe ya Police guhamvya ekipe ya AP yamaze kubishika mu gikombe novuga mu rukiro rwa nyuma rwa final iyi nayo ni performance nziza inyuma yaho turiko turabona yuko ni Onesime kuva mu gihugu cy'u Burundi hari ahubwo yakomeje gufata iya mbere no kwigaragaza cyane na cyane mu izamu ry'umugwi wa Police FC. Jewe nkunda kuvuga yuko dukunda kugira ibibazo mu igori na canje muri no myaka ya vuba uraraba Dorcas mu myaka 5 nta munyigori ntayigayizwa dufise ntitugira umunyegoro umwe uvuga ngo nimero imwe umwe araza byitwa ko afise ibyo bihe byiza uwundi tugasanga twarihenze match zibiro gasanga arakoze ikosa rimwe rituma nyene umuntu atomwihanganira uyu akaba aravuyeho akagaruka Jonathan kagerageza ibyo byo kuri kuraraba nko muri no myaka ya vuba dufise Jonathan Onesime akaza ariko harabuze umuntu umwe aza agafata igori ry'intamba mu rugama ngo ryigarurire icyo rero kiba ari kibazo kuko uri kuraraba ibihugu byose Dorcas bikomeye bitegezwa kuba bifise umunyegori ntayigayizwa raba nka Senegal na Edouard Mendy raba nka mwigori rya Cameroon onanatagize kibazo niwe bari nimero imwe ivyo kiri kuri ico burya nibivana na performances zitameze neza z'abanyegori nibyo ndiko ndavuga nibyo natangwa ndakubwira nibyo natangwa nita ibibazo dufise rero iyo chaque semaine dufise nk'umuntu nka Onesime ariko aritwara neza kuko mu nama mu rugamba Dorcas umunyegwa azoba mwiza atuzaniye ubwiza agaragaza muri club iyo amara iminsi myinshi iyo amara week in and out ari karakina doko riya musaruro uwo muri club niyagira umuntu abaye wirengagiza kuko iyo umunyegori yariya ahuzagurika mugani wabamutunze nyene hariya urumva iyo ari umuntu atari stable adatanga nyene stability muri equipe naho nyene bavuga ati turafise umunyegori nabo nyene natwebwe ngaho ibyo biraza bikadukura ariko iyo Eric aritwara neza ukabona equipe arayifasha mu buryo bumwe canke bundi aba ari inkuru nziza kuri twebwe rero kuri Onesime nawe nyene novuga nti nico twebwe tuba twifuza kumva ko abakenyi baciye tubafise bitwara neza indwi ku yindi kandi bakina kandi bafashe imigwi yabo gushika ku musaruro mwiza muri equipe Police rero twamuzi yuko harimo abakinyi benshi babiri harimo Abedi Bigirimana hakaba harimo na Sam Ndizeye Sam bari bakinyi rero bagiye guhura novuga uno mugwi wa APR urimo novuga Pichu uramuzi uno mupeti yaciye no muri Rukinzo Pichu ari muri APR Shimimana Ismail batazira Pichu urazi iyo derby ukuntu imeze Police na APR no kuvuga ni nka Muzinga na Rukinzo ziba zihuza ni equipe imwe iba iserukiye urwego rw'igipolisi yindi iserukiye urwego rwa gisirikare no kuvuga bari match ikomeye cyane abahungu bacu buriya bakeneye imigwi myiza iyo ni imigwi imwe mu myiza iri mu Rwanda APR urazi ko iyoboye cyane muri no myaka umuntu nyimba dutunga abakinyi benshi mu Rwanda buri murundi yo kwifuza kubona benshi tubafise nko muri APR ariko muri Rayon Sport muri Police muri AS Kigali muri Kiyovu iyo ni imigwi yose dufise abakinyi beza kandi biri hafi yaho nyene na APR iba challenging buri mwaka nuko rero bimeze ariko tugaruke gato Yves muri Limited Women's League nabo bari bagarutse mu ndwi yabo muri no weekend ko ku munsi w'ejo nicwabiciye ko kubera ko urabizi kwa mbere haba harimo amakuru na menshi cyane nitwagerageje kwicara nabonye hariyo n'ingingo nyamukuru mwamaze mu mwanya muri ingingo ya basket na cyane urumva ni akugaza ko no mwanya urumva ntiratura verdict yayo ntiramenyekana ko amaze kuba bashiraho
komisiyo ya audite urumva ni speciale nyene kugira ngo bacunguze neza ubwigene bwagiye burakoreshwa mu mwaka wa 2023 kuko murabizi ko uburyo bwinjiye ari bwinshi n'ubundi turacyarindiriye kumenya mbega biraza kurangirira hehe ribande baza mbega ku ruhande rw'indongozi za febabu barafisemo uruhara kuba amafaranga atigeze yashyirwa kuri transparence katanguye bien sûr hari ibintu by'inoti ejo après midi wabonye hasohotse dufate nka point de vue y'urongoye febabu avuga ati iriya assemblée générale nta bubasha ifise bwo guhagarika febabu ibikorwa bya febabu ibikorwa bya kandi uraze ko arico bavuye hariya ariyo ngingo nyamukuru yitwa ko bari bafunditse ujya munsi w'iriya assemblée générale mugo ukabona ukuntu avyinterpreta ni kumwenye n'umuntu akoresha ubwenge mu gufata ingingo ngo ayisigure uko abyumva ngo bafise ububasha bwo guhagarika president ngo ne bafise ububasha bwo guhagarika hasabu none nyimba abantu bohagarika president umva bambi ibikorwa bya febabu bonanirwa bo nivyo mugabo je ndabitahura urofete yuko nivyo abantu ntibohagarika ibikorwa kuko urumva je mvuga yuko ibikorwa vya febabu si ibikorwa vya runaka ni ibikorwa vy'abana b'igihugu siko kuko mugiye bohagarika ibikorwa vya febabu n'izi nkino n'aya maturnwa ni imigwi duserukira urumva aho ndamushigikiye kuri iyo aho rero bica bivana ngo birahagara mu kiringo kingana gute bo udacho faso wewe ku ruhande rwa urumva akanenge kari kuru ujeje febabu ikari ku bikorwa vya febabu mu bisazo rero uyo babona yuko afise akanenge baramushira ku ruhande bati anatanda yuko amatohoza arangira wewe baza ukinjure dushireho hanza interime siko turazana wifata kibanza umuntu arasira niba ari gusinya ku madosiye niba ari kugira gute tumwemeze abarabandanya ibikorwa entreta inovuga investigation kabandanya n'ibyo byo babigiye kure cyane nibaza yuko nawe nyene nyimba iyo sango yarafunditswe ntariki zibiri z'ukwezi kwa gatatu kuko ibyo byaka utwo tunenge twagiye tugaragara tuzokwica tukigwa abayodite nyene nibaza yuko nawe nyene bo atakintu na kimwe cyari gikwiye kuba gihagaze nukugira ngo je mbona yabawe yaba na ntuze yaba na febabu muri rusange mbona ko kubandanya ibikorwa ataco bitwaye ariko ijya ngingo ubona ko umengo yari kugira ngo Dorcas berekane yuko ibiriko biraba n'ivyigwa atari byo kunegligence ariko ntabwo ari ingingo nziza kuvuga ngo bahagarike ibikorwa bo nuko bimeze no kurindira tukaraba ino komisiyo ya audit ico izoronkamwo izo enquête bariko barakora gusa kandi si byiza mwishira hamwe ry'umupira nka febabu kubahagaragaramwe ivyo bibazo si byiza Dorcas si byiza kuko batoba barabikozaranye ubwenge mu gihe vyoba ari by'ukuri kuko ive burya ico tuvuga twese ikijya twama tuko turavuga inkino zacu zinjemwe abantu bakunda bashaka inyungu zabo zije hejuru hama gukunda inyungu nta muntu n'umwe adakunda inyungu ziwe siko hajya nawe urashaka kuraba ugakoresha logique mu kintu kuko bavuga yuko ujya munsi nawe yari yayanse urumva yarayanse kandi iyo abantu bakwagiriza ikintu hajya bafise amakuru Dorcas baba bafise n'ibimenyetso byerekana yuko by'ukuri ubwo butunzi bwanyurujwe canke bwakoreshejwe ibitari ibyo iyo rero bagaragaje amake Dorcas no munsi nyimba twe nawe ngaha wewe wowe uri iyo telefone turi babiri kavuga ati yamara telefone iratakaye urumva hanyuma tukavuga ati nta kundi yivereka tugusope je nkanka ko sopka seke namaze kwiyagiriza icyaha cyane mvuze nti ntimunsopa maze kwiyagiriza icyaha noneho ngaca tangwa kuvuga ni Dorcas wewe kubera iki utanyize urumva ngaho gutangwa kuvuga ibintu bidafashe kandi ibyo byabaye ujya munsi ngo yawo dite nikenewe nyimba mutanyize yenda demission ariko nawe yaba atacu wiyagiriza ntiwo kwanka ko uko kuri kuja habona ko garagara ibyo bakwagiriza byo kuri bikagira finalement nyene baremeye ko bizokogwa ariko haje umuntu reka tubirindire none tubirindire nuko ive muri Limited Women's League imigwi rero ibandanya iraba ingene ishobora kwishira heza hashoboka mbere tukubwire yuko umugwi wa Fopila PF
ubandanya werekana yuko nawo nyene ushobora kuza ukavyifatamwo neza cyane mbere uno mugwi wariko uranyagira bikomeye cyane umugwi wa Lyon FC ibitsindo 8 vyose ku busa asize ko biheze je nabonye mwe ari 9 muri ivyo 8 mukinyi yitwa Sakina Said wenyine ateyemo ibitsindo 5 biraryoshye cyane muri football feminin aho mukinyi ashobora kuba meilleur buteur mu nkino zibiri zonyene yarushije abandi ubwenge n'ubukerebutsi nk'ubu yironkeye ekipe zimworohera nk'izo agashiramwo 5 gusa si byiza mugaso byaragabanutse sinkunda ko muri competition habamwo iyo ekare ya niveau ku buryo tubona izo score buriya nko muri bambaye nko muri football feminin Dorcas biratangwa kugabanuka ekipe nyinshi usanga ari zitandukana ari kimwe ku busa kimwe ku kindi bibiri ku bindi bibiri ku busa nabwo nyaba ari score nziza mugiyo si byiza ko hagwira ekipe zishobora gutsindwa byinshi biba bigaragaza ko iyo competition ntirakomera hagati competition imigwi ntiregerana nivo barushana. Nukuri tukaraba ariko urumva ko Fofila imeze neza ariko kandi uko ukora bivuga mwitwa Lyon bakemera bakaribwa na zino ngumbi nuko izo zari inkino zo ku munsi wa Mungu kuri stade CTN hajya ku kigo cy'ubuhinga kandi burya bakubwira ngo intare y'ingore ngo niyo ikaze cyane ariko ndavuga hejeje no kwibaruka bavuga kwibaruka yiproteja utwana twayo idutegura kuba intare zibushitse bisara gose ku ruhande rero rw'abigeme nuko Fofila ariko aratsinda Lyon amamayika nayo ikanyagirwa na PVP Buyenzi 5 ku busa ariko kandi kuri stade Umuco ariya mu ntara ya Muyinga Bon Avenir ariko aratsinda igitsindo kimwe ku busa Etoile du Matin imeze nabi cyane nyuma yo gutakaza abakinyi nka Barukia ino Etoile du Matin ku buterere kabisa wapi kabisa yarasubiye inyuma cyane amayelema yabo akomakomeye yarahavuye rumva ikipe rero ikisigara ata abandi babasubirizi bezifise biba bifise n'isiguro Yves kuba ufise wa mukinyi ashobora no gutsinda kuko ibitsindo byose byaboneka yuko ari Rukiya bitsinda muri iyo kipe yabo ibyo abandi barakuramo mugabo ibitsindo byinshi wasanga umukinyi mu nkino nka 10 buryo bakina nkino 18 mu nkino nka 18 baba yaratsindiye ekipe yo nk'ibitsindo bishika kuri 20 cyangwa 10 na wenyene ku giti cyo iyo eleme maze kuvamwo mu bakobwa rero ico nabonye Rukiya si wa mwana twigira kwakira hari burya mu bigeme ikintu nabonye gusubiriza izina Chorosho kibono mu bahungu ushobora kubona nko par exemple Fred mu mwaka uheze kwa Bumamuru ari yavuye afise ibitsindo 12 18 batari 19 uyu munsi bakesi Jordan cyo kimwe na mugenzi we ni Destin bariko baraduga pole bageze ku ibitsindo 12 no mu peti yashigeze kesi kuri 12B kumva yuko ibyo bitsindo 18 bishobora no kubushaka kubishikira cyangwa bakabirenga ku ruhande rw'abigemere kuzosubiriza umukinya avuye muri club ngo par exemple Rukiya arahavuye kumusubiriza hariya muri Etoile du Matin si ikintu corosha amayelema y'abigeme abari kuri amaze gusha tuvuge yuko abamaze gusha ntibaba ari benshi rero gusubiriza izina biba bisaba imyaka myinshi cyane ku bigeme iki kintu nibaza ko kidukora ko cyane narigiya mu bakiri bato novuga mu bigeme atabintu by'amapepiniere ariyo biba bigoye umugani wawe ntabwo baragera kuri nivo yo guproduza abakenye benshi ku buryo uvuga ngo umwe aravamwo uwundi ntikibe ikibazo noneho uraraba si club gusa aravamo ukabona na shampiyona yose yabuze umuntu ukabona muri football feminin umukinyi nka Rukiya ukabona si benshi ukabona nyene ko muri babandi bake beza twari dufise nawe yavuye